Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana w'igenekerezo rya 24 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikije uri mu gihugu c'u Burundi nunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse naho udukurikije hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu gihugu kibanyi ca Tanzania, mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, mu gihugu kibanyi c'u Rwanda ndetse na Kenya, mwese ndabahaye ikaze nanabakingurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa mu Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa rero nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru haba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'umutekano, igisata ca politike, igisata c'ubutunzi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hirya no hino mu Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Bandanya rero ubana natwe urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya. Jerome Niyonkuru harakwije iminsi 52 mu munyororo w'akarenganyo. Iyi ndwi yabaye iyidasanzwe mu gushingira intahe ivyo Jerome Niyonkuru yavuze. Uyu mupolisi yahagaritswe ku wa 4 z'ukumunani 2023 igihe yemeza ko abapolisi barya ibiturire, akabasaba kwihana bakavavanura n'ico caha. Jerome Niyonkuru yaciye ahagarikwa yagirizwa kwambika ibara urwo rwego. Imvuga kuri irapfunzwe, umunyakibi aridegembya. Ano makuru ni ku buryo bw'idonido mu kanya ntuje kure. Nayo kandi ese koko nivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yaragerageje kubogoza General Prime Niyongabo biramunanira? Bob Rugurika umuyobozi mukuru wa RPA yemeza ko Evariste Ndayishimiye yashize umukono ku itegeko rikura Prime Niyongabo mu mabanga y'umukuru w'igisirikare, maze umushikiranganji wa mbere General Ndirakobuca haranga kurishirako umukono. Aho niho hoba haravuye ibihuha bivuga umugambi wo gutembagaza ubutegetsi kuva mu ndwi iheze. Bob Rugurika yatanze isango mu makuru ya RPA. Ico bikoze amakuru dufise haremeza ko Perezida Ndayishimiye ashaka kwikura ko General Niyongabo. Ayo makuru nyene haremeza ko abasirikare badashigikiye Prime Niyongabo. Abasirikare bagiriza ubusuma bwinshi uyo abarongoye, kandi bakavuga ko ari we yari yarabujije ko baronka agashahara kisununuye. Vuba tuzogaruka ku nkuru y'abasirikare bapfunzwe bahora bakora mu biro bijejwe imishahara y'abasoda. Abo nabo nyene bemeza ko bazira ubusa ubusuma bw'imishahara babushira ku mukuru w'igisirikare. Abahinga bakurikirana ivy'igisoda c'u Burundi bakaba bavuga ko hakenewe audite ku kungene amafaranga y'igisoda akoreshwa. Bose bagaruka ku busuma bwimonogoje mu gisirikare. Ese koko Perezida Evariste Ndayishimiye hazoshobora kwikura ko uwo yabereye pare ku bugeni? Kuko General Niyongabo yoba ageze aho ashaka kwikura ko pare wiwe Gervais Ndirakobuca yoba yaramaze kugangura akanka ingingo z'umukuru w'igihugu. Nimba Ndayishimiye hadafise umukuru w'umugambwe ntiyumvikane n'umukuru w'igisirikare, akanyinyurana n'umushikiranganji wa mbere, hazoba asigaranye nde? Ibintu nk'ibi bivyara ikintu kibi cane mu butegetsi bwa CNDD FDD. Ibihangange bica bicungana bikabana bimeze nka bugabo bwigaba, hakabura uwufata ingingo zikiza igihugu. Umugani wa Jacques Bigirimana umukuru w'igihugu narinde. Gushika ubu arashigikiwe n'abasirikare bato bato, arashigikiwe kandi n'abanyagihugu. Nacotuma hatinya gufata ingingo zibereye ku neza y'igihugu. Turi benshi cane twomushigikira yubahutse ingingo zibereye zikiza Uburundi. Nayo mbandanije na ya nkuru nari ntanguye nkugeza ko mu ntango z'ano makuru nuko Jerome Niyonkuru akwije iminsi 52 mu munyororo w'akarenganyo. Iyi ndwi yabaye iyidasanzwe mu gushingira intahe ivyo Jerome Niyonkuru yavuze. Uyu mupolisi yarahagaritswe ku wa 4 z'ukumunani 2023 igihe yemeza ko abapolisi barya ibiturire, akabasaba kwihana
bakavavanura n'ico caha. Jerome Niyonkuru yaciye ahagarikwa yagirizwa kwambika ibara urwego rw'igipolisi. Imvugakuri ikaba irapfunzwe, umunyakibi yidegembya. Ku wa mbere w'ino ndwi abapfungiwe muri BCR baradutabaje bavuga ingene bapfunzwe arindiri mu kibanza gito cane, ico gihe bariko baranyagirwa atagitabara. Batubwiye ko benshi bapfunzwe batagira dosiye, uwutanze amahera akarekurwa. Abo bapfungwa ntibagaburirwa. Kuva mu kwezi k'umunani inzara yoba yari imaze kwica abarenga 10. Umukuru wa BCR Lieutenant Colonel Jacques Nijimbere yabandanya gushinyaguriza abapfunzwe batagira dosiye ko bazopfa kamwe kamwe gushika bose baheze maze bagahambwa na meri ya Bujumbura. Ku wa kabiri CNIDH yaritavye akamo twayiteye. Ishitse muri BCR isanga ibara ryaraguye, ivayo irekuje abapfunzwe 300 yewe barimwo n'abana. Iki ni ikindi gihamya ko Jerome Niyonkuru ariko mu kinjana ca mbere Pilato yarekuye baraba akabamba intungane Yezu. Niko uyu munsi hapfunzwe imvuga kuri Jerome Niyonkuru. Jacques Nijimbere we akidegembya. Abasenga nimwibagire umupolisi Jerome Niyonkuru. Inomero ku bashaka gushigikira umuryango wa Jerome Niyonkuru Eco Cash ni 71546339 yanditswe kuri Jerome Niyonkuru. Rumi Cash ni 699771 yanditswe kuri Jerome Niyonkuru. Bankobu inoti ni 699771 Imana ibandanye kumurinda. Ino nkuru nkabanyisomye neza na neza nkuko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe kuri Facebook. Nayo mu yandi makuru kandi nuko igiharo mu ntara ya Rutana hariko haravugwa imbonerakure ikurikiranwa ku idandazwa ry'ibiyayuramutwe yarekuwe. Eric umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD ku mutumba na komine Giharo mu ntara ya Rutana, ni ukuvuga mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi, yararekuwe kuri uyu wa kabiri wa 19 Nyakanga 2023. Kubw'amasoko yegereye iyo dosiye yari yahagaritswe ku wa ndwi Nyakanga n'abandi banywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi bamwagiriza kuba afise ibiyayuramutwe mu rugo iwe. Imbere y'uko ahagarikwa, Eric yari yashamiranye n'izindi mbonerakure. Yoba yari yanse kuriha amafaranga 15,000 yasabwa n'uburongoye imbonerakure muri iyo zone yitwa Ernest kugira ngo bashigikire urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mu birori vy'umunsi wabagenewe muri Myandagaro guheze. Yoba yararishe 10,000 gusa. Ivyo bikaba bitaranezereje Ernest. Uwo yari yagabishije Eric ko azovyishura kandi cane, amwagiriza ko yamuhemukiye. Uko akaba ariko vyiganwa n'umwe mu banyagihugu bo ku mutumba Giharo. Amasoko yacu ku mutumba Giharo akaba avuga ko urugo rwa Eric rwasatswe mw'ijoro ry'uwa kane n'uwa ndwi Nyakanga n'imbonerakure zirongowe n'uwo Eric nyene. Baritaye mu nzu basangayo umukenyezi wiwe gusa. Muri iryo sakwa ryo mw'ijoro bakoze batagira n'umutahe, babwiye umukenyezi wa Eric ko batoye urumogi. Eric yaciye ahagarikwa muri iryo joro nyene n'izo mbonerakure ziherekejwe n'abapolisi 2 bamusanze mu nywero aho akora akazi ko kwotsa inyama. Ivyo ni ivyiganwa n'umwe mu babanyi. Kubw'isoko mu gipolisi ritashatse ko umwidondoro umenyekana, Eric yamaze indwi mu gasho ka komisariya y'igipolisi Igiharo imbere yo kurungikwa mw'ihuriro rikuru rya Rutana ku wa kane n'uwa 14 Nyakanga. Imbere y'uko anarenguka mu ntahe y'umwiherero yarekuwe ku mugoroba wa 19 Nyakanga. Ayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko mu ntara ya Nord Kivu muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo hari igenwa ry'umuburamatari w'umusirikare mushasha. General Major Peter Chirimwami Nkuba yaragenywe nk'uwujejwe ibikorwa vya gisirikare muri Nord Kivu. Yasubiriye buramatari w'umusirikare yitwa Constantin Ndima Kongba yahamagawe i Kinshasa inyuma y'ubwicanyi bwo kuwa 30 Myandagaro ku mugwa mukuru w'intara ya Nord Kivu i Goma bwahitanye ubuzima bw'abasivile 57 ku bw'ibiharuro vy'abategetsi ba Kongo. Urunani rw'amashirahamwe yigenga CASC Irucuru rurashima igenda rya Constantin Ndima Kongba.
umuhuzabikorwa w'iryo shirahamwe ryigenga akaba abona ko abanyagihugu bagiye kwiruhutsa kubera iryo genwa ry'uwo musirikare kuko bari baruhishijwe n'ibitero vya M23. Birazwi neza ko Cirimwami ashobora gukora ikintu kirushirije, ariko none ubwo niko leta ya Kinshasa, ubushikiranganji bwo kwivuna abansi canke umugabisha mukuru w'ingabo boba babitahura? Ndazi ko aho ariho ingorane ziri. Birazwi ko ubutwari bw'iyo ntwazangabo bushobora kugira akarusho. Dufise amakenga ku gushaka kw'abategetsi bo hejuru yiwe kugira ngo bashobore kwigarurira ubuce bwigaruriwe n'umurwi M23. Uwo akaba ari wo mwihwezo ugirwa na Justin Bizimana. Uwari mu barongoye ishirahamwe ridaharanira inyungu za politike yizeye ko leta izoshigikira Peter Cirimwami. Ico twiteze gikuru nuko Kinshasa ishobora kwifatanya n'ubushake bw'iyo ntwazangabo nshasha hishejwe ibikorwa vya gisirikare. Aho kandi turizeye umusaruro w'ibikorwa. Bitabaye uko kuzoba ari ukuva mu ruhombo tuja mu rundi. Uko akaba ariko yarangije avuga. Uwo musirikare mushasha agiye kurongora iyo ntara yinjiye mu mabanga i Goma ku wa kabiri wa 19 Nyakanga nk'uwurongoye intara ya Nord Kivu ziri mu bihe bidasanzwe muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021. Akaba asubiriye Lieutenant General Constantin Ndima Kongba yahamagawe n'abategetsi bakuru i Kinshasa bivuye ku bwicanyi bwo kuwa 30 Myandagaro uheze bwahitanye abasivile barenga 50 mu gihe hariko haba imyiyerekano yo kwiyamiriza ingabo za MONUSCO. Iyo myiyerekano womenya ko yari yatunganijwe na rumwe mu mashengero y'i Goma.